icambere muti mwavuze yuko mugomba gusubiza hamwe ati none muzobikora mu buryo ubuhe. Ibi bibazo twahitiyemo tumazemwo umwaka n'inusu, mbere twababa imyaka 2, byari ibibazo bifatiye ku burongozi butagombye kunywanisha inyangamugayo, byari ibibazo bifatiye ku gucanishamwo no kuryanisha. Twebwe mu byo twabashikirije mwumvise yuko twuguruye imiryango inyangamugayo zose, kubera ubwo burongozi bwaryanisha ikoraniro kaminuza ridasanzwe riheruka kubera Ingozi ryaraduciye hirya no hino, ribona hakwiye kuja uburongozi bushasha bubereye bunywanisha inyangamugayo. Kikaba mbere ari naco gikorwa ca mbere twashize imbere. Muti muzobishira imbere gute, muzobigenza gute? Iyo umuntu akugururiye umuryango urinjira ukaraba ko kuraba ryiza nuko akuraba ribi. Twebwe twabugururiye imiryango ngo baze barabe ryiza nkuko twahora, mbere benshi muri bo n'abavukanyi. Twibaza yuko atangorane nimwe irimo, twibaza yuko ntawe uzoja urwara urundi, kandi mwumvise ko twahamagariye inyangamugayo zose tubatera kamo yuko atawoyahira ngo abwire nabi mugenzi we. Ubwo burongozi bwagomba kutunywanisha barafashe ingingo yo kubwihindurira. Ubu rero hari uburongozi bunywanisha, twibaza yuko bizogenda neza kandi atawe uzoja urwara uwundi, kandi tuzotera imbere mu bikorwa kuko ntawe uzokumira uwundi. Hazoba gukora ibikorwa byo guteza imbere ihangiro umugambwe wihaye. Ivyo navyo ni ivy'inyangamugayo yose kuva ku muto gushika ku mukuru. Ica kabiri, muti hariho abakiyoboka uwahoze na ntaryo, uwahoze arongoye umugambwe, muti binona yuko hoba hari umutekano wabo ushobora kubangamirwa, ihibambewe. Ubwo bwoba ntibugira ifatiro, kubera kuva tuja no muri byo kwitana ba mwana wa mama, kuva biba nta muntu n'umwe izi nyangamugayo zaharanira ikurikizwa ry'amategeko zigeze zijurwara. Nta wigeze akubagurwa, nta wigeze yirukwako, ahubwo byahindukiye kuri twebwe twakurikiza guharanira gukurikiza amategeko n'amategeko y'umugambwe. Nitwe ahubwo bagombye kugirira nabi, nitwe ahubwo bagombye kwirukako. Ariko naho biruko intibagira nibana. Twe dushaka kubana mu mahoro n'umutekano, nta n'umwe twifuriza ikibi. Ni naco gituma twabasabye bose kuza ngo twibandanirize ibikorwa biteza imbere umugambwe wacu, umugambwe wa twese witwa SNL. Ica gatatu, mwavuze muti mbega ko mumenyereye muti muri umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, ati muracaraho nyene. Ahubwo nobanza kukubaza, mwebwe mwibaza yuko umugambwe SNL wahindutse? Ihibambewe. Umugambwe SNL n'umugambwe w'inyangamugayo, n'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi, n'umugambwe wo kunganira mu gutunganya ibibazo vy'igihugu. Hanyuma tumaze gufasha mu gutunganya ibibazo by'igihugu, murazi yuko imigambwe yose icivugo canke intumbero ya mbere y'umugambwe nukugira uruhara rudasanzwe mu bikorwa by'igihugu mu gutunganiriza abanyagihugu. Niyo ntumbero yacu natwe, kandi mbere muranazi yuko intumbero nyamukuru ari ukurondera kuramutswa igihugu kugira ngo umugambwe imigabo n'imigambi yawo ishobore gushikana iryo hangiro
kw'itsitso kw'isemo. Twebwe rero gushika uno munsi kuva umugambwe ubaho gushika ubandanye gushika uno munsi ntiwigeze uja muri ivyo kwiyumvira byo kwiyumvira ngo umugambwe ngo ntukiri muri ya migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko dutahure neza, kutavuga rumwe n'ubutegetsi si kubyana, si gutukana, si uguterana ibitugu. Kutavuga rumwe n'ubutegetsi ni gushikiriza imigabo n'imigambi irashe yoshobora gufasha mu kubaka igihugu. Aho umuntu utahure neza, iyo niyo ntumbero dufise kandi niyo tuzoguma tugenderako gushika uwo mugambwe seneri ushike kuri iryo hangiro wihaye. Icaka mwavuze muti ibikoresho byinshi mwasanze byaribwe, ati mugabo nta gaciro mwabihaye. Ibyo bikoresho ni byinshi. Umugwi twashizeho uri ku kivi warabanje kuduha icegeranyo ca mbere, turabona ibitigiri vy'ivyibwe. Ubu uwo mugwi uri kuraharura uraba mu mpapuro ivyo bikoresho ukuntu vyari vyagutswe, dutunganye neza, duteranye neza ikiguzi cavyo, hanyuma tuzaza tubishikirize. N'umutungo w'umugambwe uri ku makonti cyangwa utari ku makonti, tuzogenda muri banki, twaratumye abajayo babikurikirane, batwereke neza igitigiri c'amahera abura mu mahera twari twiteze ko ari ku makonti y'umugambwe. Eka mbere nayo twari ku makonti yoba yari mu minwe y'abantu. Ivyo byose bizokwegeranywa neza hanyuma tubishikirize. Tugombye kuba turabamenyesha yuko umugambwe wacu wasahuwe n'abahoze bawurongoye ibintu bitari bike, ibikoresho byinshi, harimo n'ikimangu, harimo inyabwonko, harimo imiduga, harimo ibikoresho byo mu biro, ni byinshi. Ntabwo ndondagura ngamba bihetse. Murakoze.